guys hageza haraho atiko wait bati ikintu utazi Prince urumvuga mwiti cyambere mtoto ko nataye nzuli ariko hageze haraho kwisuzugwa njye kenakana ko sikira ngo ati yuko umukobwa ntuzomurabire ngo nuko yango ari mwiza ngo afise ubwiza umukobwa mwiza umurabira ku mutima comportement ingeso none James ingeso mfise compliment aziri hasi sana zifise soso ubati ngo shaka byari abantu 8 shaka ngo rero so gaye banturindire hari n'ikindi kintu namenye igiki uyu wamurungikiye ifoto bahebi yake newe mwanamke ari gusa ule mdadani uyu bahebi yake arungikira Sammy arungikira Sammy kintu kimwe hagaze ngo ati kuko suzuguza igitsina gore nk'umudada ashaka guhaguruka ikintu kwanza cyambere namenye wewe wamurungikiye ifoto nde bahebi yake kuna mwanya hongeze numva yuko ifoto zigeze ko Akes na Sauda what is this ibintu nibiki urumudada nyako bati kuri suzuguza ko adusuzuguza twubahane n'ukuri none w'ivyo birakuraba ufisikiye kibazo bifise Princia bitiza yo gwawe birara bifise kugira bindabe bitiza yo gwawe ntibikura none amajambo nayi kinya so Princia ndamukize bakunzi banyinshi media bakunzi banyinshi media ndabaramukije mwese aho muherereye jemeze neza le fasi ndati ko muri waza bintu bishi nice kubicenye na Princia wa mudada tuzi wa manyama wa kanyaro ashaka ibintu bibini cyasanze ko biro yasaze kubirambye ati yo nice ndagukenda bwati Jesse bigira ugirira kaose nguramo amafaranga cyagaze ikintu cy'igitsina gore ndahagarara nkahaguruka yatora nta mahera we notora no kwisinda kubishika kuko naho nkenye nzofa n'ubukene bwanje ndabizi ko yakeneye nawe ndaguhaye yo yatora Prince nyambo bwo ati ko wahimbye amafaranga urumudazo cafise byo gukura cari muto ndoto uri mwiza sinakuze naramuhaye nawe nogo nta mahera we nkeneye nta mahera gasuzuguro je notora kandi nusu no kunkora ko uri kuransuzuguza cyo mbere ahubwo no kuza kuko sindabwe ati Beni ata kamera nakubashe tubandanye bakunze nyinshi media reka tubandanye je uro mukobwa sinzi Prince we niwo nyamurisha kuko si unkoresha ngo nasi bandanye no giheba kandi ndazi ko ntacyo basibyo ivyo bati ndikunda kuhanura ihageze hano ho bati guhagarira igitsina gore ndahaguruka nk'umukobwa urumukobwa nyabakatanga kwisuzuguza uwo ndamukunda bahebi yake shaka mbyara abantu 8 shaka birakuraba wewe biranda ko nta maso bifise sinaguhamagaye ngaduharire rega uko mpangariye iki mu bisanzwe kandi jigiye nshese kubande Celinda baseli singundi ibintu vy'induru singundi umukobwa yisuzuguza ibazo cyo imbere akamera Princia nta manyama hari je nawe turabakobwa sibyo turabakobwa bati ko sishaka induru imbere akamera sishaka ko tugwa imbere akamera cyo ncambere ngira ico wamagariye ngaha bunini gusa twubahane none tuyubahanje no kuba hago mbwira ibyo kene ko mbwira hama nyigire kwikonesha umwanya naje nganje kurondera abahebi yake telefone upompole turi nkori wanyu zewe shusu la mefise yo kuvuga sha oyakura yo kuvuga washakiye iki wadondereye iki naje ngaha naje kurondera boss wawe naje kurondera kandi bahebi yake na uhari bakunzi banyinshi media una mukobwa ngira ashaka induru sinzi cyashaka ushaka kumbwira hari ko ndamukeneye what is this ari mu mutwe ari mu maguru ari hehe uramumbonana okay si hari mubwira ibyo shaka kumbwira ko byo araza ko benkiganura basi yashatse kumbwira ko mukenereye oya ashaka kuvugana nawe wese shaka gutuma wewe shaka ko wabishize imbere ya kamera vuga kandi fata ntuza neza ubevuga imbere ya ntuzi yabiriho hamwe tori byawe guys hageza haraho atiko wait bati ikintu utazi Prince urumvuga mwiti cyambere mtoto ko nataye nzuli ariko hageze haraho kwisuzugwa njye kenakana ko sikira ngo ati yuko umukobwa ntuzomurabire ngo nuko yango ari mwiza ngo afise ubwiza umukobwa mwiza umurabira ku mutima comportement ingeso none James ingeso mfise compliment aziri hasi sana zifise soso ubati ngo shaka byari abantu 8 shaka ngo rero so gaye banturindire hari n'ikindi kintu namenye igiki uyu wamurungikiye ifoto bahebi yake newe mwanamke ari gusa ule mdadani uyu bahebi yake arungikira Sammy
Sammy arungikira Sammy ikintu kimwe hagaze ngo ati kuko suzuguza igitsina gore nk'umuntu adashaka guhaguruka ikintu kwanza cyambere namenye wewe wamurungikiye ifoto nde bahebiyake kuna mwanya aho ngeze numva yuko ifoto zigeze ko Akes na Sauda what is this season nibiki urumudodanya ko bati kuri suzuguza ko adusuzuguza twubahane n'ukuri none w'ivyo birakuraba ufisikiye kibazo bifise Princia bitiza yo gwawe biyarabe bifise kugira bindabe bitiza yo gwawe ntibindabe ntibikura none amajambo nayi kinyamba bitakura nta majambo nayi kuri ukura dusuzuguza nta soni umudoda mwiza ufise amahera nayi wawe singe muje kwisusha imwe ngo ndafise amafaranga nta mafaranga adahera nta mafaranga adagwira amahera ya hehe ukora akazi nyabakora muri leta ndakwitema buja gusa ntiwona mpemba nzereka ndakubwire we ivyo ntibikuraba je ico nakubwiye wacumvise uwo nkene wamwumvise sinzi ko ivyo bintu ego nyamba warabonye ibiganiro ivyo byarabaye naramurungikiye ifoto kubera ko ndamukunda sinzi ikindi kintu cyane ifoto abantu bari gusa kutarungitse ziwa uri gusa kutarungitse ziwa uri gusa urungikira uwarungitse ziwa ndabakoga ari gusa narungitse zabari kutarungitse ziwa uri gusa cyangwa ikiganiro ntiwagikurikiranye neza warungitse gwawe iyo point niyo narisha uno mukobwa sinzi ikintu ashaka nice kameramani wawe mwanya azimye kamera sinzi ikintu uri kuranshakako oya nta inbox yawe je nkeneye nico tumanze barakitonje kamera iyo kurambira kandi niyo mpamvu bamenyesha makuru mwakubisha bo nkubita Presi urambada je naho ntogukubita afise buryo no urambada sibigeza ntare bakubita gahora je niko mwana mutuzumana kandi uri umukobwa ufise akonfise ufise akonfise je tumutankanga ufise akonfise sibyo wati nta kofi nkoze ko ndaguhirinze ico cyo lefasi je ndi umuntu nshatse kuba pole pole ndaba pole pole tushatse kuguruka ndaguruka wikanga ubwawe nini ngurashura nta bunini mfise ni wongenda ukanguta kuri ya zero sibijya by'abandi bakubita ukamureka gumesha makuru ndashira pembeni mini kitakana ko msazi tena nikitakana kugampora kageze guhagarira igitsina gore none ushakiki what is this niko ati ivyo washatse kuvuga kumubwira bahebi yake arakira bikiganiro reka ndakubaze wewe uburanira abagore cyane umviriza je nyene ndi igitsina gore sibyo iyo hageze ku gitsina gore kurasuzuguza nanje mba ndimwo simparanira abagore bati wowe ayo mashembe garahari nzogenda kuyigira twubahane sibyo kintu gusa kimwe twokubahana twubakana urabizi nyene ko tutokubakana kuri umukobwa wowe twokubakana ntiwamubonye sinawumvise imbere ya kamera abantu bose babibo wait ndakubwira ikintu bahebi yakushaka yuko mwubakana afise abagore ntafise umugore ushaka kuba wakangahe ngo bindaba naho no buwijana ivyo ntikura hamadana yatiko ngo shaka ndamuvyarira abana 8 ewe umaze kumvigise wowe ewe uramaze kumvigise aho pombo uvuga ati sindacumba gusa kubera bazumve ndashaka ndacumva uyu mwanya n'isaha ku mwana wa bahebi yake ariko mana we ubu shaba koga la mahuri wubahwe no kuri ahubwo ati ko bazagenda nibisho bya kubanye bishi mama mtoto baramuketuriya nturi mawe ja mukobwa ndakubaze canke aho uri kuranka kumunyereka ahantu yo bari canke nawe uramukuda banze nindire fancy urabona wewe uko ngumere nka wa mudada yagenda kwa ninde ni Mr Madiba aramuterinda ubu naho washaka ngende kwa baye yake ngo yumvigise ku mwana wabaye ndashaka umwe ushaka 8 uwavyara amahasi 8 we cyarimo oya nzohera ku wa mbere bishobotse ubwa kabiri ngira amahasi ugundi ubushuri ushakuvyara no umuntu atagukeneye we uzovyara ku muntu adagukeneye uzokwigirisha wenyine atakubikugiriye we nibundi arankunda ntavyuzi Play yo bagukunda kuno mwanya niho ari kumurondera avuga ati sinamunda sinatayemo na wowe oya ivyo je navyambwiye mama mtubana mke turiya uracari muto isi nikwigishe kare utigishije n'abavye isi nikwigishe kare bakonzi ya INYISHU media none urukundo none ruraba umuntu nta rukundo prepare ufise wewe ukenengo kumva igise abakobwa ho nimukumuruba ngo ashaka kumva igise umviriza igise impamvu ico gise niko ndakivuga niko yakonda mukunda sivyo none kubeka intagiye kuvuga uwo mukameramani shaka kumuvyarira shaka kumva igise cy'umwana wiwe nikwera ko wiga aniwe nkunda ukunda okay uramukunda bahebi yake wazi ko je yagize ibishosho ngo ndamutoguza ntaribwi ntago yari urukundo ari bishobisho reka nda guhanure kuko
uramukunda Warakubwira iki? woza kubwira umuntu uramukunda umviza place ndakubwira ikintu je ko yanamaze kwitahura sibyo turi mu independence namaze kwikukira nico bawe nikunda guhanura nk'ukuga mugeze kuko nazirane nabiciyemo ivyo nibishobisho ya muda mtoto mzuri nta mugabo wobura urahagaze neza umva ngo ufite amafaranga ariko je n'amafaranga wanshira imbere nta mafaranga wo mponga wowe umugabo ndashobora kumuronka nuri kuri suzuguza kuko ndakubwira ikintu kimwe ariko urukundo rw'ahantu rushaka je naramaze gukunda narahejeje umutima wanje waramaze guhita murya nyene ariko rero uyu mwanya naje kukubwira ko ndamukeneye ariko nawe uriko uranka kumpuza nawe vuga bwira abakunzi bawe yuko canke wowe umukeneye ndabimenye nico kintu cyo nyene gisigaye ko noshaka kumenya uno mwanya Princia ndakubwiye ati yuko ndamukeneye wocu ugiriki iki wombona no kubonesha urumurozi uri malaika urinzi wombona we katazi na kintu bujembo wazi reference mu bantu bagayana ndo wa mbere mu bantu bubaha ndo wa mbere mu bantu bashwana ndo wa mbere mu bantu bihoreye ndo wa mbere mu bantu batekereza ndo wa mbere mu bantu basarandi munyereke Princia umuto atakikutana na wewe wazi urondera umuntu atagukeneye nko guta umwanya yabikubwiye mama reka kupoteza muda no nta nimero z'ufise yabikubwiye nta nimero z'ufise ino mushinashatse ninde kumutelefona nashatse duhure nyene ibesi muhure mu telefone umubwire ibintu byanyu bishike ko ndabyinjirira me uri kuri suzuguza mama Lev tagusavye mama Lev uri kuri suzuguza mani we ntibikuraba nta maso bifise aho byo ndaba nakubwira ibikiza yawe gusa nakubwira kana ubwira ati ukuri kurobabaza ko kurakiza aho mu nyuma ni wacera private ugati nice ibintu yambwiye ati vraiment sometimes avuze kuri naho mvuga tumenga ari karanuka sindi ko ndagutuka ndikunda guhanura nk'umukobwa uribuka ijambo bavuga ati yuko abahungu tugengo tumeze nk'amajojo bahekenye umusosozi baca bati nawe ni kukene bakugire ahubwo umeze nk'ivoka mivoka imeze gute ivoka niyo ishuno musi ejo ugasanga yaboze ubundi mwanya imeze nk'umusigati umusigati urawuhekenya hamwe ubushoshi bwahera ugacira hasi sinzi ko nawe ari kumeze rero ntumbwire ivyo bindi abandi bahungu Princia ubimbwiye wowe wisunzikira umuhungu uri umukobwa Jenda umukobwa gusivyo by'abakobwa ariko refasi uri umukobwa ati ufisa confise iryo jambo ni warukwiye kurivuga ngo mpeze nkivuka nta nisoni iyo rivuga umuhungu nari kuvuga sawa ariko wowe uri umukobwa ufisa confise uzotera igise nk'icyo nzotera kino nobwira abakunzi bawe ni kubera ko utamunyeretse ntumbone ukungana nawe ngo nganuko ntuse kuvanga ha amaraso yamenetse kubera we Princia na manyama nibiki ufisa amanyama unatakunia mushebazimu mimi nice ushakumzurira amashetani wandishiwe bari mama tatia pembeni nzurira yanje mama yiwe andi kwishavu ishavu nyabaka ofisi ndahiwe ofisi ishavu nakubwiye cyo ndamukenereye nambwiye ndamukeneye nakubwiye ikintu ndamukundira ikintu ndamukeneye ko sivyo cyane kwambe nikuhonye na ingine siku nuzokuru kuguri wanyu harura inzu warenze uzanga harura inzu warenze uvunze ngukuzanga nguje kuronda bahebi yake sirabambiye urafise nimero ziwe mu calling n'ubwiye ati ngo nice munyumvize pakuba abaye budomenga rega kuri yo nti batwara abakome ugasiga basazi kuri yo nti batwara abakome ugasiga basazi umvize ndakubwire harura inzu warenze nyine se n'umusirimu wati ngo nice ndakubwira ndakubwira ko muje kumbwira ibintu by'uburofa by'ubuwerewere by'ibiki nakuretse uravuga mtoto tulia bibaje nta ndavuga ati tulia nuzose kungora umbwiye ati ngo nahise ngwatsa kamera umbwiye ibintu by'uburofa nk'ivyo bene izimize kamera we ndakubwira nangine siku siruzi yagi gute wowe wozimisha kamera utamumbwiye ahari ushaka kugira iki none aha hitwa gute ushaka kugira iki ndakwaje iki aha ukora hitwa gute witwa INYISHU media no sa INYISHU media ibereye hiki ibara yuko ni ushubwa ati aho uvuye hose wanda mkeneye boss yawe ucuza kuri jewe urazi cyo shaka kumubwiraho ushambye ati mu telefone umubwire ubwira jewe nuzose kuzura mbwira urofa nkubyo naramaze kwikura kisimira urofa nkubwo naramurondeye isanga yarahinduye nimero mpamvu ndashaka uduhuze nawe ndamukeneye mama nakwambia mtoto excuse me sina muda wa kuongea wa mapupa y'urukundo rwanyu nice Beni zimya kamera